kera hari mugabo yakunda kutuvuga ngo mimi nilikuwaga mshenzi ngo nilikuwaga mshenzi uko no kwivuga amateka ivyo byaba Alonso rero kaduka katuza namwe maye ya Manchester ugomba nidukore ugomba dukore twiyumva nabi nta kuyumva nabi kuri Manchester vema kuko si je nabizanye twabisanzuku nawe wenyene urumva we nawe urabizi nyene yuko ataho yishira nyene mugabo urumva rero Manchester urumva ni uje wongereyanya na Manchester we nabonye kugomba kunkura muri mood y'akazi gusa twikorera akazi bya Manchester tubireke kwa nuko rero tuza turi ku rubuga rwacu rwa YouTube mugende muduikaze commentaire nyinshi cyane umunsi turazirindiriye kuri buri nkuru turiko turavuga namwe bugenda mutwunganira hano turi bane mugabo reka tube twese kuri YouTube dusangire ijambo kuri YouTube siko kiki hano turaza guhanahana ijambo ariko kuri YouTube nabo bafata ijambo bagende batwandikira commentaire twamaze ko haba ndabona uwitwa Pacifique uwitwa Anselme ndayiragije kuri YouTube abo ni bamwe mu bantu bamaze kuba bahashika ngo bonjour beaucoup karibuni bantu bacu mutubwire aya message ngo zina Barcelona IKL nuko rero bakaba bamaze kutubwira rero reka tugende dutangure n'amakuru ya Champions League no musitura yahera hariya ku mugabane wa Buraya bavukanye rero uno munsi Champions League iragarutse kiki igarutse muri forma nshasha twagiye dusigura hariho imigwi izoba iya mbere munani ya mbere izo kwikalifia d'office inyuma yaho bazoba bagenda bakina zino nkino zibanze mu kanya tuza kugarukako ariko kandi hakabaho imigwi munani kuva ku w'icenda gushika kwa 24 imigwi 16 izoca isubikuranemwo kiki iceza yiyongere munani renganye yiyongere kuri mwe munani yikalifia imbere y'igindi hanyuma bagende muri za bambe huitième de finale ngomba duhere ngaho nyene ku bwanyu imigwi munani muhamahigwe yugushobora kuzoza ikikalifia imbere y'iyindi ku bwanyu ni yahe mu yandi majambo ama equipe ari favori nayahe ane ubwa mbere reka duhere kurane ya mbere Alonso wewe imigwi ine ubona ko yipanze uhamahigwe yukwitwara neza cyane muri Champions League y'uno mwaka ni yahe mbo imigwine mbona mpamahigwe ayo kwitwara neza wambwiye imigwine canke imigwi umunani ine ubwa mbere duhere kuri ine ravye imigwine ni imigwi ubona ko kuri uno mwanya vy'ukuri worondera novuga ahantu wo ishira ngo ntijemwo ukahabura ko uravye nka Manchester City rafisa ayo mahigwe Real Madrid rafisa ayo mahigwe hama muri ne ya mbere kandi ndazana mwe equipe novuga iri iravyitwaramwe neza kuva ino mwaka w'imikino 2024-2025 utanguye ni equipe itaratsindwa mu championnat yose ni equipe ya FC Barcelona kuko ya forme vraiment giye ndamaze kuvuga City Real Madrid ndazanyemwo Barcelona muri iyo migwine ya mbere ama uravye novuga ku mugwi wa kane ndashobora kuraba entre Bayern Munchen canke Paris Saint-Germain Bayern Munchen ariko Bayern Munchen iri imbere ya Paris Saint-Germain mu mahigwe no ntagerageje gutanga amahigwe wewe uzanye Real Madrid Barcelona Man City na Bayern Munchen na Bayern Dominique Novance bo tena di titre kwanza ndashira ku mwanya wa mbere hanyuma equipe ya Man City sindayishira kure ku mwanya wa kabiri ku mwanya wa gatatu ndashiraho FC Barcelona ku mwanya wa kane ndahashira umugwi wa Paris Saint-Germain bivanye n'ukuntu mbona ukina niba ku mwanya wa kane ndashira Paris Saint-Germain ku wa gatatu wahashize
Barcelona. Real Madrid City Kuwa kabiri, kuwa mbere City ya kabiri, ya gatatu FC Barcelona, ya kane Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain. Kiki je kubganje nubwo tware guranza kuraba mu mapure barimwo ko bashobora gukora nabo. Ipure ni imwe. Ipure ni imwe uruko raba. Ipure sizi. Oya twizine. Nagombye guhera ko bafavori. Kuba favori donc mwiganwa muri rusange. Mwihiganwa abo mbona kabisa. Bashobora gutangura vyigenzamo neza bakagenda neza. Man City, Real Madrid, FC Barcelona, Arsenal. Abo nta kibazo bazogira. FC Barcelona, Arsenal. Abo nta kibazo bazogira. Yes. Abo nta kibazo kabisa. Bo reka duhere ngaho nyene. Kubera iki iyo migwi? Okay. Man City yo nta birebire novuga ni tenadi titre kandi arakorerekana yuko mugukomeye. Man City zabonye ngiyango vuze Madrid. Nari natawe kuri Man City. Tenadi titre urumva Real Madrid. Ni Real Madrid makomuramba bari. Real Madrid. Man City ni equipe nziza uno munsi twabonye ko ari equipe yo ubwayo nta bintu byo kugabanukirwa twabonye n'uwari yabavuyemo yaragarutse yongeramo abandi uno munsi meze neza ntiratakaza muri champion wabo abakinyi bameze neza muri kino gihe nta mabresira bafise ariko ntawuzi ivyo muri kazoza ariko uno munsi Man City ntawora kuvuga ati Man City gusohoka neza izosohoka neza kuri Real Madrid naho Real Madrid ndabivuze kubera ni equipe imenyere iryo higanwa tubizi haraciye imyaka irenga 10 tubivuga tubibona nubwo tubona ishobora gutangura nabi championnat nubwo dushobora kubona abakinyi baye bashobora kubabara niya equipe iguma iriganwa irimenyere kandi yerekana yuko irishoboye rero iyo ntabwo wadushobora kugira kuko bimaze igihe kinini biba aho niho mvuga nti uyo ntitwo dutako nubwo ariko atangura ameze nabi ariko yashitse muri higanwa azameze neza Real Madrid ngahirimwe nkakanza kuri FC Barcelona FC Barcelona ndayivuga kubera uravye ibihe yahitiyemwo uno munsi ivyo yahinduye izana umumenyereza mushasha nubwo avuga ati ego la liga barayimenyereye nabana munsi ku rwego rwiza rwo hejuru bavuga ati muri la liga tumeze neza ntawe dukoreramwo igisigaye nuko iyi forme bafise muri la liga bavuga ati tuyizane muri muri Champions League uno munsi forme ubona bafise muri FC Barcelona na equipe mbake muri ayo nyene mvuze niyo yoshobora no kuyihangara bagakina ubu ndabona ko FC Barcelona no munsi avec abakinyi lo niveau baduzeko bagezeko nabashasha baje n'umumenyereza mushasha afise projet nziza ku mugwa FC Barcelona nayo nako FC Barcelona yishiramo kuri Arsenal nayo ni equipe ifise squad nziza même si ushobora kubona ati mbega uno munsi ama match ko abaye menshi abakinyi batanguye kubabara ntibashoga banukigwa ejo bundi barabitweretse ntidufise naka ariko equipe dusanzi wabo derby komeye mu gisagara cy'iwacu dushoboye kwitsinda rero ni vyerekana yuko nubwo twobura abakinyi twego twoza ngaha tugakina ko bafise squad nziza nubwo atama double menshi bafise ameze neza ariko mu gihe bameze neza Arsenal nta kibazo yogira bon sindi bubasubize umwe mu kugira ni kubera iki Barcelona itariherutse kuba favori ariko uno munsi mukaba mwayihurijeko Alonso kubera iyo uvuze Bayern ukavuga City ukavuga Real Madrid kiki utarinze no kubisigura umwe wese yo kwihiyo sigura ariko kubera iki Barcelona yihitiye mu bihe bibi ariko uno munsi abantu bakaba batangwa kuyiha icizere muri zine ubwo ntiyakirikare kuvuga ko vyukuri nubwo imeze neza yagize ntango za championnat nziza ubwo Champions League surundi gwego ku buryo Barcelona hoba hakirikare ko tuvuga tuti irashobora kwitwara neza uno mwaka mbona ariko ndavyumvira ku mahigwe menshi twayiha ino equipe ya FC Barcelona kuyizera kuyishira muri zine kuyinzira kuyishira muri zine ahanini novuga twafatiye kuri forme irimo muri kino gihe ni equipe itsinda ibitsindo byinshi cyane ugiye kuraba ku match maze gukina kuva uno mumenyereza w'umudaga yayifashe mu minwe nimwe mu equipe novuga itsindi convaincre
gatsinda ibitsindo byinshi wanashima ikanabitsinda ubonye neza novuga yuko ibyo bariko barakina atari ibintu bya donc bigaragara ari ibintu kabisa byateguwe byubatswe mu bisanzwe bavuga yuko uyu mugabo aho yaciye hose kiki je yiwe ifatiye kuguproduce ibitsindo byinshi ni je itsinda raba ari muri Bayern uriya niwe yatsinze mu nani yi Barcelona raba amaze gushika muri Barca match ziwe zikwiza ibitsindo byinshi cyane rero kuba novuga byoshika ikabura yo mahigo yo kuja muri zina za mbere iyo onye ni ka particulier ku bwacu cyangwa ku bwanje ni ka particulier ni kayo bije donc yo yadukije nyene gutyo nyene kandi birashobora no gushika bivanye nuko no wari wese muri bajya bane byo umushika yego wari wose byo mushikira ariko kuri Barcelona aka kantu wacishijemo kuko itari iherutse no gushika kure cyane gose hashoboka nkuko turiko turayiha amahirwe kuko ugiye kuraba wogenda ukaraba Barcelona eske rero kwa gukina demi finale ya Ligue des Champions ni kera cyane ni kera cyane rero c'est pas facile yuko equipe ishobora kumarana vuga nk'imyaka 5 idashika ku rwego rwa demi finale hama brusquement ikiza ngo ishikiye muri demi finale ariko yaradodoye mwako efe yagarutse muri quart de finale sivyo kandi ubona ivuyemwo ku buryo umuntu yoha insiguro kuko niri ya rouge yabonetse ya Araujo kuko match ya mbere ya Paris bari bayitsindiye Paris nyene ubona ko match iwabo bagiye kuyisoza hari navyo abantu benshi bari bahaye amahirwe ariko iyo rouge bakora ko nyeye baravamwo mu buryo wovuga uti buri mu accident yego rero icyo nashaka kuvuga ni nuko FC Barcelona irafise novuga squad nziza irashobora kugira novuga ikibazo ca squad ariko mu hagati muri saison nkuko byamabishika yande ma equipe ugasanga biriko birakutashere no mumenyereza ugasanga irashitse nyene irashikiwe n'ivyo bibazo kome novuga nayo yandi ma equipe ashobora mugabo tuzi neza ama equipe abiri novuga ivyo bibazo byamabikora ko ariko ugasanga yoyo yama iri muri za objectif nyene yama ishika novuga kuco yari kuco yari yateguye izi za Real Madrid niho bukizikangisha ngo squad ngo yabagize imvune canke ikizi za Manchester City urumva ariko turakeneye kuraba mbega FC Barcelona uko bariko barayikora kose ubwo bwiza bwayo bwose eske iri capable novuga yo kwiexprima mu gihe hobura novuga elema nka 3 4 5 kuri squad yayo hama uno mumenyereza tukaraba ukubujya byifatamwe tukaraba uburyo novuga dirija novuga iyo squad gushika novuga muri objectif novuga gushika kuri cyane gose hashika kuko aba bamenyereza abandi bose baramaze kubitwereka yuko babishoboye uyu Pep Guardiola n'uyu unye Ancelotti rero kuri FC Barcelona ico nico kintu je mbona ku bwanje gishobora gutuma novuga itaja muri izo equipe zine zambe mugabo turagaruka novuga ku nitwa sinzi kuvuza kudushikana ahantu na kuzindi equipe zine zindi hari ubundi bo equipe nabwo Donati bwama bwibireye ngaho ufise ubukomezi bwabo ufise experience yabwo muri no Ligue des Champions ku buryo mu munani zambere tutashobora kububuramo sinubu equipe kuko izo zindi zine nazo tuza gusanga ari zifaditse zifise na Champions League nyinshi zine ziza gukurikiriza izo ndazi zizoba nazo nyobona ko hari amazina menshi ibaze nka wewe ugeze kuri Paris na Bayern wasanze imwe itegezwa kuja ku mwanya wa gatanu wawe urumva rero buriya Novance bavuga yuko FC Barcelona canke equipe yose kiki iyo yatomboye ikagaruka mu bihe byiza byayo ijya confiance ijya grandeur yabo yukwitwa ko bobo ari bamwe mu bami biryo higanwa igaruka n'ingoga donc si ba abantu uvuga ngo baraza kuza batangure kujugumira imbere y'umuntu ngo kakano ka experience donc le mental yo gukina irino higanwa baba bayifise kuri FC Barcelona forme turabona zirahari forme ni bamwe mu bitwara neza muri zino ntango za champion hari aho byotanduka muri Champions League kumwe uvuga ngo dufate nko mu mwaka uheze baraguharurira nka Arsenal bakakubwira ngo
ni nziza muri shampiyona ariko imbere ya Bayern mbi muri shampiyona turaha amahirwe Bayern kubera ibi nibi ugasanga abantu bariko baraharura bati Arsenal muri squad yabo raba nk'abakinyi 11 abamaze gukina Champions League numwe mu batangura mu kibuga ivyo n'abakinyi bakiri bato noneho yari maze imyaka n'iyindi taza no mu Champions League kuri Barcelona suko kubera ko Barcelona yoyo ntisibayo bafise iryo higanwa rya La Liga Alonso riba permeta ko omwe waba mubi waba mwiza iyo tike yo kugera mu Champions League irahari. Effective ya Barcelona kukijanye na experience Novance uyibona gute kuri continuité y'ivyo bashaka gukora muri La Liga binjiza direct muri Champions League hari amakengo ufise kuri effective yabo mbo nza kuvuga ko timwe ariko nta makenga mfise mfatiye kuki mfatira ubwa mbere ku bakinyi uyu Flick ahasanze ariko akoresha kuko uyu munsi ntituja kuvuga Ligue des Champions bashobora kubikora neza mugabo ivyo tuvuga dufatira ubwa mbere kuvyo bamaze kutwereka kuva hashitse uyu munsi yahasanze abana kuko abo yabwirizwa kubakoresha baragwaye nka bose aho notama mvuga nko hagati ugenda uraba Dojonge ba Gavi ba Pedri baje bansufati basa nabafise ivyo bibazo noneho nabari kubafasha Roberto na Gundogan baragiye ukaca uraba kuva tanguye gufata umugwi novuga mu nkino zo kwitegura pre-season ukaraba ukuntu yinjiye muri champion ni equipe itangura kuguha icizere ubwa mbere kuri abo bana ukaca wibaza mbega mu gihe bogarura babakinyi bari basanzwe bakoresha ariko ino semaine deja Dojonge yagarutse nansufati batanguye hariyo bagaruka muri squad direct uretse nka umuntu nawe yababaye mugabo ariko twanarize Barcelona dukoremwe imvune kuko imvune zo higanwa ni rirerire ikintu rero mbona equipe ya FC Barcelona wakunze kuvuga ati Xavi hari ibintu yakoze byiza bona mushimirako nanje natanguye kubibona uyu munsi ukacuraba umusaruro itanga iyi equipe kandi ubona igitigira nyamwishi ari abana ni equipe rero ikiguha icizeye niba abantu ushobora gukonseye ikintu bakagikora sinzi ko wakurikiranye interview yatanze Pedri nantuze yavuga ati twebwe dufise umuntu adutuma gukora ibintu natwe tutakwibaza ico kintu adusaba n'ugutsinda rero ubwa mbere uko kuntu berekana ni squad nshasha muri rusange ikaza ikaguha ico cizere cyo gutsinda tutabiziga urabi izi equipe bamaze guhura ni equipe zikomeye gukuramwe Valence Atletico Bilbao n'izindi ukaza ukazisinda uzikonvenga nibaza ko ari kintu cicitegereze dushobora kubona ati ni equipe ishobora gukangana marge yuko twavuze zijya zibiri equipe imaze kuzigatsinda incuro zingahe ukacuraba umumenyereza mbega kinisha gute ni ibintu za kuraho ukacubona ati iyi equipe iteye amakenga ishobora no gushika heza hashoboka tutaravye ubwo novuga buto bwabo tuje kuri experience ntavyo twobaha mugukacuraba iyo je aze gukinisha abo bana n'ukuntu bayitahura n'ukuntu bariko binjira novuga mu mitima novuga yuwo mumenyereza nabo basanzwe bakorana ni ibintu bigukwega ukabona ati iyi equipe irafise ako kantu nkaca kandi ngaruka kandi ni equipe yari maze ivyo bihe idashika ahantu heza twaziga ni equipe rero ifise iyo nyota novuga uburongozi bufise iyo nyota yo kuvuga buti uyu munsi harageze aho twerekana ko turi Barca tutapfuye kuko uyu munsi raba aho yaheruka kugaruka hagufi ni kare ukaraba baheruka ryari ico gikombe 2015 urabona ni equipe novuga ati iranyotewe kucironka rero nuwo mumenyereza avuga ati ndanyotewe kugira ijwi novuga ico nandikishije muri uyu mugwi w'amateka ni kimwe bimpa icizere ko uyu mugwi ushobora gutanga akazi ari naco gituma nawe uhisemo kuwushira mu iyo migwi ine ya mbere ishobora kuza iki karifia hakiri kare
Alonso muri Barcelona kuri kote y'umumenyereza uyu experience ni sawa nibaza ko ari nawe muntu kiki uramutse ugira 6 nko muri Champions League nawe uruhara gwiwe ni nk'ugwa mbere uyu aramaze no kuyitwara kandi ntayiherutse kera yayitwaye 2020 na Bayern batsinda Paris Saint-Germain ariko Alonso muri Barcelona abakinyi mu kibuga bamaze gutwara Champions League ni baki nk'uwayitwaye ijyanyuma bayeruka 2015 usigaye hariya ni n'umunyegori we Ter Stegen no kuvuga muri 11 babanza mu kibuga kwa Barcelona kiki Ter Stegen wafise Champions League na Lewandowski yayitwariye muri Bayern Dominique ariko waja no muri squad ukaraba sabakinyi benshi bafise experience kuko bagwiriyemwo abakiri bato nibaza ko nka Balde uza gusanga ari nka sezo yigira gatatu ya Champions League waja kuri kabiri ino abitwa ba uyu Gilles Koundé sawa ujya we experience urashaka kuvuga uti ni sawa kuko kuva muri Val ariya muri Sevilla yahora urashaka kumubonamwe ikintu ukaza muri bano ba Araujo urabe rero rino higanwa aho ribera ribi Alonso raba umuntu nka Araujo numwe mu bakinyi beza mugakubera higanwa ashobora kugukorera ikosa akakwibutsa ko ari umwana uribuka uburyo Barca yavuye mu mwaka uheze iri action yaza kureka umukinya kagiye agatsinda igitsindo bari kubabanganije kuko Barca uretse ko yatsinze muri Yale ya niyo yanabanje n'igitsindo mu rukino akagukorera ikosa nkaririye ico ngombye kugarukako byukuri forme ni forme mugabo kiki ugwego gwa champion ugwego gwa ligue nago nikindi kintu nta makenga mufise kuri squad aba bakinyi bakiri bato na experience bafise mu Champions League kuvuze Real Madrid dusanga effectif yose iyo Champions League barayifise n'umuntu yitwa ngo ni umwe mu meilleur joueur babo batayifise ni Mbappe ni mushasha muga uwo mwuka baje mu bandi ashika wambara kuko twabibonye no kuri Jude Bellingham yashitse nyashikira mu mwuka wabamenyereye kuyitwara kandi Mbappe uretse ko taratwa Champions League yaranayikiniye finale ni sezo ziwe nka zitandatu ndwi amaze gukina amaze kuyibera meilleur buteur mu mwaka uheze ubushimwe buri individual amaze kubutwara donc kuri kote ya experience kuri we ni sawa ariko ugiye no kurundi yande ni champion du monde amaze kuba atwara igikombe c'isi donc uri kuraraba ngomba mu ntandukanirize ikintu citwa ngo experience kuko irakora muri Champions League irakora malgré forme barimwo aka experience Barcelona vraiment ntigashobora kuzobakora ko bo uvuze kijanye na experience kuri Barcelona ko yotuma bataronka ayo mahigwe oya igera ahantu nyene ikabakorako voilà irashobora kubakorako ariko cyangwa ivyo bakora muri liga tukabona biratandukanye gato no muri Champions birashobora gushika ariko aho naho cyatugaruka hega Yves cyatugaruka no vuga mu kuraba iyindi migwi yoza gukonkiransa Barca donc iyindi migwi dufate nk'ine yindi kugira ngo hakwire no vuga umuntu canke iyindi equipe yoza oya tugumye muri zine kuri ico experience tugumye muri zine nibaza ko Barca tukazana equipe kiki nka Liverpool tutigeze dushya muri zine usanga ifise squad irimwo benshi bayitwara Liverpool naho kote ya Champions League usanga Liverpool naho ibaye nziza Liverpool nayo irazi ikintu kica kikora ko gayive Liverpool tugaruka karaba mbega Liverpool uno musi nta bintu bindi bihari no vuga apari iyo experience byoza bikayikora kugasanga siyo ugereranyijwe asanga byukuri siyo nziza kuri FC Barcelona kuko Liverpool tugaruka no vuga no kubijanye n'abamenyereza umumenyereza Hansi Flick n'umumenyereza uri Arne Slot ugwego sirumwe voilà ugwego d'abord kwanza sirumwe yego urumva kandi urugwego rw'abamenyereza burya rurakonta cyane gose kuri zino nkino za Ligue des Champions apari nubwo yabaki ariko kagenda nuko araba uyu Hansi Flick nibwo novuga afise abakinyi ata experience bafise arafise ubwo bushobozi bwo kugirane bwo kububaka bwo kubaremwa mu kintu kizima
bivanye novuga niyo experience donc uravuga uti experience y'umumenyereza iyongereye kuri experience ya kapiteni uyo musatirizi vice kapiteni ivyo byose vyongereye kuri za forme za equipe yose voilà n'ubu buyerema bumwe novuga busanzwe buri en forme aba ba De Jong aba ba Pedri Lamine Yamal bari bashize ingufu hamwe abanye bo kubaka ikintu kizima ku buryo ugogenda ukabagereranya novuga na Liverpool ya Arnold Slot hama iyi Liverpool turacarindire turabe mbega uno mwaka ni bavuye nabo nyene bari basivye novuga Ligue des Champions mwaka wahera sivyo ni basa nkaho novuga bagarutse kandi nyuma y'umwaka umwe mbega uno mwaka ko bashikiye no muri no forma shasha baraza kuba beza uno mumenyereza ari capable yo kudirigir ya squad ku buryo iyo yivyaza mu musaruro muri iyi no forma shasha y'urudavage novuga gwa match akomakomeye urumva kuko Liverpool nta match zikomakomeye irakina urumva tugiye muri champion tugiye kuyibona rero muri izi match ariko bamaze no kuyikora mu maso voilà urumva bamaze kandi afid nyene donc tugiye kuraba aho niyo novuga hakiri hakantu kagahazi donc uno menyereza ntiturabona ivyiwe nta kintu kizima cyangwa nta tushe aratwereka yo kuvuga ati uyu mumenyereza ndi kuri urwego donc turaba urwego rwiwe mugabo contrairement kuri Ansifrique ni donc mu mwanya muto yigusa hari ibintu bizima novuga ariko aramaze gufata bon reka tugende kiki we wari wavuze Real Madrid Manchester City Barca na Arsenal nyongere yako izindi zine zishobora kurangiza muri zimwe zizobiza mbere izindi zine nobona ndaza kuca ndakubwira kuri ico barakora avuga ku bindi izine nobona Bayern Munchen Liverpool Inter de Milan hamwe na Bayern Leverkusen mahama we Paris Saint-Germain ntirimwe muri munaniza hari kindi kintu rero nashaka kuvuga kuri ico hari ibintu ndavye uvye ko baravuga kuri ibi hari ibintu byinshi tugiye kubona bihinduka deja byatangwe guhinduka reforma yahindutse ikipe 36 za wari 32 hiyongeyemo zine ikindi naco urumva ni match na so forme ya league amapule vyumvikana uzokira match 8 zine muhira zine hanze buri uzonanirwa zoba yinaniwe nyene uravyumva ikintu kibaho rero ibi mwareko muravuga ngo vya experience ni kimwe na effectif ni kindi ikintu kiye gukora ko imigwi ni cereke effectif kuko na equipe nimwe ije gukina iyi Champions League itagiye gukina n'imiburi tournoi nka zitatu ku mwaka canke zine aho shishizemo ama equipe nationale vyumvikana yuko uri mu Bwongereza uri Man City uri Arsenal ukina Premier League ugakina FA Cup ugakina Carabao Cup ugakina Champions League uri kuravyumva aho rero shishizemo ama equipe nationale bakinamo ivyo rero ni kintu kizokwerekana yuko mbega we witeguye gute ni uvuga ngo Jensha ukinisha dufate par exemple Bukayo Saka izo match zose ntibikunda ndabaye example raba iyi weekend abakinyi bagera kuri batatu bababaye bisa nkuko ari cyo kimwe ariko ni vya bindi hari iburaya ntibakeneye gutakaza umukinyi bavuga bati hari ivyo tugutera ibiki gwasorwa komera raba ingene Bukayo Saka yasohotse yari yifashe inyuma yitako raba umukinyi yasohotse wa Real Madrid uyu Brahim Diaz yasohotse yifashe inyuma yitako raba uyu Dani Olmo ingene yasohotse byagenze gute ebisiguye ivyo bisigura fatigue uri kuravyumva rero mbega abo bakinyi ngendegwa ko muri yo migwi ivyo bintu byose ndababwizo match zose bazoshobora kuzikina badakuzako niyo ndakubwiye hazoshobora kuboneka equipe nziza ivyo experience biza mu nyuma kuko experience urashobora kuvuga ati jewe ndashaka kujera match ya Man City effective effective ni vya bindi wowe uri Ansifrique uvuga uti iyo ntafise Rafinha ndashobora kuzana Fermin Lopez
iyo ntafise Barde ndashaka kuzana uwo mwana bari Martin kwa urumva iyo ntafise uyu Pedro ndashaka kuzana bakasado bande ni vya bindi uvuga uti uyu mwana ni wa wundi arafise kaka experience ku bujanye abana bakimupira ariko ntuzove kuri Real Madrid Vinicius uzomugumana izo match zose ngo kumari au top jamais ntuzove kuri Arsenal yuko uzogumana Declan Rice kuri izo match zose ari titre indiscutable mu Bwongereza ari titre indiscutable muri Arsenal birashoboka gushoboka ariko biragoye inge gato nibaza yuko kuri question y'imvune nivyo nakano gashobora kuzoshika kakavangira equipe siko Alonso ariko imvune ni kintu kitaza kiguteguje erega sinavuze imvune ni nkuko ego ni navuze fatigue bachipa kumvu imvune yashora kuza bitavuye kuri fatigue nimvune zivuye kuri fatigue basi fatigue uri kurasigura ni mu buryo bwayo uburyo bwo match menshi biradiminuwa la qualité y'umukinyi la performance y'umukinyi iragabanuka ariko kiki twe tuza abakinyi Alonso bakinya amaligi yose kandi bikarangira abakinyi nivyo nakubwiye uno munsi ibintu birahindutse eske ndakwaza ikintu kimwe wowe uri Arsenal iyi ni saison ya kabiri ya Champions League eske bari bayimenyereye iyo enchaînement ma match wowe uri nka Bayern Leverkusen wari umenyere gukina champion gusa na coupe yo Budage uje kwanshena izindi match eske waza ko byose ibyo bintu none aba préparateur physique babereye baba bahari ariko wewe umuntu akubwiye ati umenyere gukora aya masaha umuntu akogereje amasaha hariho change bitereza kwa kuri wewe reka twumvikane jewe nibaza yuko ico kintu kiki wewe si uri umuhinga wacu kuko nyimba na UEFA ishira izo match seke ziyuko bishoboka ko zikinwa amakenga ufise nayahe amakenga navuze je navuze fise nayo kuvuga ati hari ama equipe uno munsi azogenda aragabanukigwa urumva kubera iki ukutamenyera iyo enchaînement ma match atari make ukutabimenyera gute ukutamenyera sinaho vyumvise nakubwiye ni naguha example none ni gambe Champions League bayikinye oya subwa erega match zibaye nyinshi si nyinshi komtele buriya zirahakwa kungana inge ndakwerekera zigiye kuba 8 inge ndakwerekera rero kikicutazi zahora ari zingahe standard ziriya zitandatu zizoba muri urya mwanya zahora zibirako ahubwo izo zindi zibiri bazongeye mu kwezi kwa 11 babe mu kwezi kwa 12 niyo bazoca bakina ivyo nivyo bitari bimenyereye ivyo ni bisanzwe nta ciyongere so kuvuga ngo bazokina zibiri so birasanzwe kiki hiyongeye ko zibiri baca bazongera mu mwanya Champions League tahora ikinwa ndabaza ikintu kimwe kubera kuno munsi abakinyi bariko baritakambire bati twebwe bariko baratwisha two turaruha bande abakinyi abaye ejo bundi babivuze uwiswe Rodri ntiyabivuze uwiswe Modric ntiyabivuze aravuga ati twebwe abakocha bariko baravuga ati uravye ingene ama match akurikirana uva muri Champions barabimenyereye uno musagiyemo Ligue des Nations ejo bundi azocajamo bavuga ati kani raje canke iziza bayita gute Coupe du Monde Club nijo ndakubwira Jesse navuze yuko imigwi itayimenyereye hari imigwi imwe izovuga ati none wofse ya squad imushobora kuvuga ati uyu mukinyi ni indispensable avuyemo equipe irashogirwa nabi ariko none uwo mukinyi agumye muri abo match yose erega si machine bo mu bisanzwe kiki yavuze ko ikintu cha experience ntari kakibona cyane muri iyi forma ahubwo bizova kuri squad office yes kushobora urahindagura abakinyi jewe ico kiki ariko aravuga ndagitahura mugabo si facteur ishobora kuvuga ngo uwitwara neza azobura kwitwara neza fatigue ivyo birabaho reka bajya n'umwuga niko bimeze bajya natural mari gitangura bazi yuko buri gihe bazokina kuwa muri weekend bakine hagati mu ndwi bakine na weekend ivyo se bintu bamenyereye wewe afise match ya Inter do Milan dufate kwa gatatu akacagira nka match ya Liverpool novuga muri weekend woca wohitamo kumururira match ya Inter do Milan canke match ya Alonso reka wirengagiza ako karorero hari abakinyi babiri tufise bitwa Messi na Cristiano Ronaldo hari umukinyi yabarushije kuba beza mu myaka 15 hari match iri important Barca yagiye gukina hari match iri important bakaba baruhurira ngo nuko baba bamenye ngo kubera ko ngo bafise ama match menshi ivyo nibibaho ubwo n'ugwego bakina ko gusa kubajera
kuvuga uti jewe ndabakeneye kugarura fresher physique n'ibintu bisanzwe ariko so kuvuga ngo ico kirashobora kubuza umukinyi rujya ni gogwego wabo ibyo ni bama babigira ibi bintu kiki arabikunda twigeze no kuzana ibintu vya Primus League ngaza ni ibintu ngo gukina hagati ngo baruwa ndakwereke wewe ufise squad ufise effectif nini hari abakinyi ngenderwa ko mureke kubaruhurira birabaho uzi ati match kanaka aba bakinyi bategeza kuzikina mugabare n'ama match ushaka kuvuga ati iyi ni match ya Carabao Cup masaka ntakenewe yego ndashiramwo aba banuze banwaneri canke bande urumva mbwira imyaka za FA Cup mbwira imyaka Real Madrid guturuna squad ukazana abandi bakinyi mugari de champion wovuga ngo kubera ngo mere credit na ngo guco turuna mbwira imyaka yose wabonye inge champion gusa inge gato navuze le tournoi zihari zishobora gutuma kubera uno munsi urashobora kubona urabe iyi forma y'abana equipe bifise abajeri banga yagiye guhura ama equipe usanga akomeye twaravyumva ugasanga ni pool imwe ugasanga uvuga ati iyi ni groupe de l'amour sivyo ariko uno munsi hari igi usanga imwe twabona tuti Real Madrid kumbura afise kumba nka Brestois Stade Brestois irafise nka Union Berlin irafise nde ariko uno munsi usanga hajamo nka Liverpool hakajamo nka equipe ikomeye ukavuga ati ngaha hazobamwo kwitanga gukomeye kuko ugiye guhura n'imigwi ari gihe usanga ari imigwi ugiye mu kuguhura ari imigwi ibayabaye ariko uno munsi c'est pas la même chose gutangwa ku migwi ikomeye ibandanyiriza ko ujana muri championnat abaki bajya muri national ni jene sinavuze ngo ibiki none equipe bifise abajwere banga abakinyi banga muri rusange ntiyandikisha ngo ma 20 compte ni 23 24 none muri abo bakinyi bose aya ma equipe manini abafise ama 11 yabo nabandi bakinyi dufate banga kandi 11 ni igaruka kenshi 11 ni igaruka mugabo hari amahiganwa yandi umumenyereza avuga ati no iyi 11 ndayiturna urumvanye ivyo ni ibintu bisanzwe sinavyara ni ibintu bisanzwe murabo premier oya nakubwiye wari gutanyumvise babaki ari imigwi Alonso ivuga ati twebwe n'ubwa mbere tugiye muri Champions League na match yongeye tutahora dukina nticumvikane cyo none tutahora dukina nticumvikana wo bas ni example naguhaye Bayern Leverkusen sivyo si equipe ya muri Bundesliga yakina championnat hamwe na Coupe d'Allemagne uno munsi hagiye kwiyongera ko izindi match uri kuravyumva je nico navuze ega sinavuze ngo equipe zige mbona reka inge gato kiki ikintu kimwe jewe nagomba mvuge kuri ico ubwa mbere bwo effective ntizingana kuko effective biravana n'uburyo bw'imigwi ubwo kwikomeza hariyo equipe usanga ifise abakinyi babiri bari presque au même niveau kuri poste imwe urumva kiki ariko ntibibuza yuko umukinyi umwe aza agakina match nyinshi kurusha uwundi cyane iyo guturna birabaho ariko jewe vraiment ifacteur y'ukuvuga ngo ari umugobo wobura kwitwara neza uko wategezwa kubikora kubera ico kiki yari karavuga ngo abayiganwa yabaye menshi ngo ivyo nadeze ndavyibona sawa muzokibona ariko reka tubandanye gato wari kuvuga rero uti zine ziwawe zikurikira navuze Bayern Munchen ngira ko ndabivuga Bayern Munchen itegeza kwitanga nubwo twabonye umenga squad yabo nyene niraho ariko irakomeye iteza kwitanga kuko ni equipe zo kwakira finale yivuga ati dukora ibishoboka vyose turakoze kwakira finale iwacu banafise n'igikomere cyo kuba barayitakaje 2012 yo kuyikina kandi iri wabo ningene bitwaye muri no championnat ntibitwaye neza uno musi cyo turukora kuba baza bagatsinda bitandatu bingahe nkaraba kuri Liverpool ahubwo kuri iyo facteur kubera kutayishize no muri zine nabonye ko Bayern kuko izo navuze ni ziri mu mashampiona mbona akomeye arimo inguvu nyinshi kuri FC Barcelona yoyo yagiyemo kubera uno munsi ingene iri kurigenza iri kuri top niveau nta muntu atari kwibona hari iburaya ariko kuri Bayern ahubwo jewe nashaka ngira umuco gatoyi kuri Arsenal na Bayern Munchen washize mu Arsenal muri Ive wowe wari kwishira mu Arsenal muri zine ukareka nka Bayern par exemple
tubirewe kwanza zine za mbere ziwa je ni kubera nyene Gatoyi, narinda bayoboye Ego, nanze kuja muri deba yanyu oya Mugabo jewe tatubandanye ni FC ni Real Madrid Manchester City ni Bayern Dominique kubwanjiza ubugira gatatu hanyuma mu kibanza ca kane ni Barcelona voilà we ni washizemo Arsenal kiki wewe washizemo Arsenal muri zine urire impamvu wayirishije Bayern yes barahuye Bayern imeze nabi muri championnat Arsenal imeze neza muri champion ariko Bayern yaruhiye gukura mu Arsenal ikintu kikunda kuba hari ikintu mwari mwatangwe kuvuga ngo cha experience Arsenal yarije muri Champions League yayiheruka kera sivyo byumvikana Arsenal ahubwo ni imwe mu ma equipe ashora kuza avuye kure agashikaho yashitse ni make vyerekana yuko hari ubukomezi bafise muri quart de finale ni migwi mike ishobora kuba imaze plus de 5 ans urumva itaza muri Champions League igashika muri quart de finale ni cerekana gukomeye urumva icyaye kindi ni cerekana yuko bari muri champion ikomeye champion yayindi utashobora kuvuga ngo jewe mpuye na Crystal Palace ndaregeza jewe mpuye na Luton Town igihari ndaregeza byose murakina abarimo inguvu contrairement muri Bayern Munchen bafise league yabo hariho equipe ziruka usanga ari zibiri zitatu kuko muri la liga Bayern idahari haba haje yindi soit ni Leverkusen soit ni Borussia Dortmund nta zindi gatoyi ligue bayoroshe Alonso reka muraza gufata ligi wanyu mureke abanza ligue kuri bo iba yoroshe bafise squad nziza ariko hiyo ngemo Champions League bobo barafise kakanu ka Champions League yuko kadasa nahi wabo ugasanga bashizemo inguvu zidasa nizo uje mushasha uhantu adashobora kwisangamo rero nakacamvuga ni Arsenal ndayishizemo kubera yagiye muri Champions League yaheruka ke igashaka quart de finale ndabona uyu mwaka ishora kuza igashaka kure iriko bitwereka una munsi nubwo babaza abakinyi baza bameze neza kandi ugatsinda match ariko contre muri Bayern Munchen twayebonye gute mwaka uheze ivyahindutse nibiki nabakiyi bangahe bavuyemo ahubwo bongeyemo abakinyi umumenyereza ni mushasha kandi umumenyereza nani navuze nti umumenyereza ko turaraba ego muri rya ligue yiwabo ariko vyitwaramo neza mbe muri Champions League iyo experience ya Champions League ifise aramaze kwa Champions League jamais inde na nk'umukoca jamais rero ni irindi shura giyeko adoteza kuraba ati mbeba likinwa gute bigenda gute biratandukanye kubera iki Leverkusen muri munani zawe Leverkusen muri munani zawe nashizeho ni equipe mbona yuko irafise iyo ambition kuvuga ati twebwe muri championnat vyagenze neza Champions League dutegaza kuza twerekana yuko dukomeye bafise squad nziza iyo rero mvuga ni iyo muri za zindi zine ni nziza ishobora kuza ikarusha za Stuttgart za Milan AC zidahozako nubwo ari nshasha ifise n'umumenyereza mwiza nubwo ataragira experience yo gukoca muri Champions League niyo mvuga ni aba baje bafise inyota idasani y'abandi mbwira ikintu Leverkusen irusha Paris Saint-Germain kugira ngo ukure Paris Saint-Germain muri Paris Saint-Germain kuyikuramwo igituma ndayikuyemo Paris Saint-Germain uriko uraraba abakinyi aba ni demi finaliste bo mwako hete yes abakinyi barimo uno munsi harimwo bake uravye Kolomwani ukaraba Barkora ukaraba tufate uyo yarayikinye na Dembele yarayikinye harabakinyi barimwo bakinye Champions League ama match make uno munsi araba titre indiscutable bagiye kuba bakenegwa cyane mbega uno munsi l'experience bafise ya Champions League si muri Ligue 1 bararengana uno munsi ni Paris Saint-Germain ugiye gushobora guhura na Bayern Munchen cyangwa iki uri kuvuga bafise match nke muri Champions League aba Bayern ariko Leverkusen bo nta numwe afise na match imwe rero ndavuga ndavye l'experience abakinyire bameze baracari bato kumbura je kubwiwanje navuze yuko nabona yuko umega bashitseyo bashobora gusanga bibavuruze avec leur âge muri Saint-Germain ego avec leur âge bishobora jewe ngomba umbwire ikintu Leverkusen ifise Leverkusen hari dafise iyo ambition afise iyo nyota yo kuva turatwaye igikombe
turatwaye super coupe hari iwabo sivyo turaje turabakinyi uravye ba Florian Ruiz n'abakinyi beza uravye aba uyu mukinya avuye muri Arsenal ba Granit Xhaka bafite experience ukaraba n'abandi ba Frimpong bande uravye imyaka yabo l'experience yabo bo barashobora gushika muri champion nubwo ari ubwa mbere bagashobora guhangana niyo migwi ikomeye kubera bamenyereye amahiganwa bavuye migwi ikomeye kandi barabande bamenyereye amahiganwa bavuye nakubye Florian Ruiz afite experience kurusha Dembele ariko yerekanye ikintu gikomeye yarondera imigwi myinshi ukaraba ba Granit Xhaka n'umukinyi mwiza ukaraba uyu mukinyi wundi bahari abakinyi dufate nk'abinyuma ba Frimpong barahari niba abakinyi uko nabibona jewe ndabona yuko ambition kandi na n'inyota Leverkusen ifise Paris Saint-Germain ni ya equipe nubwo iri kwigenza neza ubunye ndabona yuko akiwabo wapi karacari kwa kundi nyene gute kuko mbona yuko una munsi ni iki novuga yuko una munsi umbwiye uti Paris Saint-Germain yoba yubakiye ku umukinyi uyuhe wa umurideri ariko usubiye inyuma kubera pari ivyo barabivuyemwo bashevye ko baka equipe mu buryo bwa buri collectif kandi turiko turabona Alonso biriko biraba ubwo buryo rero bujya butangura gukora tububone bujya butangura tububone bagiye muri championnat bamaze inkino zine badatsindwa kandi kirakina nubwo maze gutsindwa rimwe ibisanzwe urabona Paris bari muri continuité ya saison yabo iheze nta kintu cyasubiye inyuma je simbona ikintu na kimwe wogendera ko mu kuvuga Jenny Selo sawa Alonso zine zawe zikurikira zindi ndabonamo equipe ya Inter de Milan Paris Saint-Germain ndabonamo equipe ya Borussia Dortmund baba finaliste mu mwaka uheze usigaje imwe ndasigaje imwe ndabona equipe ya Arsenal no yizana imbere ya Liverpool ndabona equipe ya Arsenal no yizana imbere ya Liverpool ariko izo equipe zitatu uvuze navuze Dortmund Paris Saint-Germain ndavuga Inter de Milan na Arsenal kubera iki Dortmund na Inter de Milan mu gihe iwawe tudasanzemwo equipe nka Liverpool nka Atletico Madrid nta numwe yashizemwo iyo mu byibuke urumva Atletico Madrid peut-être equipe nyabaki yindi reka dufatitse kubera iki wewe uprefera Dortmund Inter de Milan muri imbere ya equipe nka Liverpool na Atletico Madrid akarorero mere kuri Dortmund Borussia Dortmund ni equipe ifise no kugambe ni finaliste wa Champions League ari kugenda ukaraba Dortmund ni equipe izi match za Ligue des Champions ni equipe imaze ku donc experience ifise canke uburyo novuga imaze kuzimetriza donc yarishize novuga ku ruhande canke ku kibanza cyaho uvuga ati no equipe by'ukuri arahana itegerezwa gushika donc nibwo yoba mbi harahantu by'ukuri itobura twarabibonye akaroro mu mwaka donc umaze kuyiha ico ci umaze kuyigirira yo confiance yuko bimwe yamikora tutayiha amahirwe wewe urayaha amahirwe twarabonye akaroro mu mwaka uheze yari muri mwitsinda ry'urufu yari kumwe na Paris Saint-Germain yari kumwe na Newcastle yari kumwe na AC Milan noneho byageze muri quart de finale kiki yari yo equipe tudaha amahirwe urumva koko yatangwe muri quart de finale kuramwo iyi nyene ya Atletico Madrid donc ni equipe iri ngaho onye ariko by'ukuri ifisa yitegereza gushika byanke bikunde haduga hamanuka nkuko bakunze kubivuga itegereza gushika aho hantu naho sahandi ino equipe sindabona Dortmund iza muri Ligue des Champions ngo nishike muri 8e de finale muri imyaka yavuga muri 8e de finale ni lazima itegereza gushika muri 8e de finale urumva ico rero nicizere imaze kuyubakira kandi kuyakura ngaho hantu by'ukuri biragoye cyane gose Inter de Milan ni equipe nayo nyene ugiye kuraba by'ukuri ufatiye kuri no myaka ibiri mu mwaka wahera
baraba finalist bakina na apana uyu mwaka wundi bakina na Manchester City kuri sacre ya ntuze uyu mwaka naho bagarukiye ni Atletico Madrid yabakuyemo ni apana bande ba Inter domira Inter yavuyemo kare yavuyemo muri 8e de finale Inter domira ariko je hanu ngarukire ndagaruka kuri ako kantu nako nyene bafise kubugwanyi ni equipe ikinisha premier manovuga irashiramwo ifise novuga uburyo bakina bashiramwo ibintu bya physique byinshi ariko kandi rafise ama element amwe amafise yo experience amaranye igihe donc ni equipe imaze kuyubaka by'ukuri mvuga ati niye no equipe si kugira ngo novuga itsindu cyangwa kugira ngo ngusezererwe n'urugamba go barutweroshi wogenda ukaraba novuga equipe novuga bahuye muri zizinde equipe yaba nka Liverpool kubakuramo gucyo nyene si ibintu byoza gucyo nyene bivanye rero nico kintu nayo nyene ndakibahera amahirwe menshi kuko iyi Atletico Madrid nayo nyene si equipe mbi ariko vyukuri hari buryo novuga yoyo ifise novuga ubwo bupfinasi hari uburyo novuga itagira sinzi ngene no gisigura kuko raba ino Atletico Madrid uraba uburyo basezerewe na Atletico Madrid muri mwaka uheze nako na Borussia Dortmund mu mwaka uheze match ya mbere barayitsinze batsinda ibitsindo namba ari bingahe kuko namba ari bitatu namba ari bingahe abantu benshi kabisa bavuga ati byukuri ino equipe yasezerewe araba uburyo novuga mu rukino rugira kabiri amakosa yabaye menshi kandi bijya bintu ni ibintu bikunze gushikira ino equipe ya Atletico Madrid ku rukino novuga canke ahantu ibigezeho hatanga icizere iradeseva abantu kenshi Atletico Madrid reka ndagoye nka Borussia Dortmund ama match bazokina ukugira ngo ubone ibyukuri ko ayo mahigwe ubaha ashoboka bazokina na Barcelona bazokina na Real Madrid bazokina na Shakhtar bazokina na Club Bridge bazokina na Celtic bazokina na Dinamo Zagreb bakine na Sturm Graz hamwe na equipe ya Milan AC voilà urabona muri izo equipe zose ukuyemo FC Barcelona na Real Madrid izindi equipe zose ino equipe ya Borussia Dortmund iri capable yo kuzitsinda kubganje iri capable yo guhagarira imbere yazo kuri Inter do Milan nayo bazokina na Leipzig bazokina na Manchester City Leipzig bazoyakira aho se bazoza barakina arere tour bazoza barakura arere tour match zine are yego none ntibazohura oya ni match zine muhira match zine exterior ntare tour ziba ntare tour ziba none City bakinye bizoba bihetse ni match wewe ico batakurenganya ni match zine zimuhira match zine al exterior urabona ngo Dortmund izokina na Barcelona iri muhira urumva bakina na Real Madrid basohotse bagiye Santiago baca bakina na Shakhtar bagarutse muhira bakine na Club Bridge basohotse bakina na Celtic urumva abona ariko ndumvuga ntuzenya Dortmund donc ni match zibiri zibiri nabitahuye rero kuri izo equipe zose bari kuravuga hivi kuri Dortmund atari Real Madrid na FC Barcelona abandi bashaka abandi ni equipe ishobora kuyempoza imbere yabo iyi nayo nindi facteur buriya par rapport y'umu adversaire so kuvuga go sango ifise amahigwe aza muri zine biravana no mu adversaire uzoba ufise watomboye nabi mbo Arsenal sinari nayivuze ndayiherako wari wagize nari navuze muri zine zawe hiyongeyemo Paris Saint-Germain Barcelona, City, Real Madrid na Paris. Chanja kuri Arsenal. Arsenal twarabonye ko ni equipe kuva ifashwe n'uyu mugabo Mikel Arteta twarabonye ko hari impinduka tukaraba n'ukuntu yaje ikigenza mu mwaka uheze ivyo kiki yavuze sinirirwa ndabisubiramwo ukacuraba niyo regularity novuga bazananye yiyo nyota barafise ikintu bashobora kuza bakerekana uyu mwaka tugatangara
sinshira kure ekipe ya Liverpool nayo urumva ko ari ku mwanya wa gatandatu ni ekipe mbona nayo nyene uretse ko yatakaje abakinyi novuga bamwe ariko umumenyereza bazanye systeme yabo aragerageza kuyihagararira neza barafise nabo bakinyi novuga bafise experience kandi batwaye na Ligue des Champions baheruka gutwara 2019 ku mwanya w'indwi ndahashira ekipe ya Inter de Mira Inter de Mira nayo ni ekipe inyuma y'ibihe bibi iyi Juventus yaciyemwo ni ekipe imwe yoba yarabakoreyemwo ni AC Mira ibatwara igikombe ni ekipe rero uravye mwiyo myaka nk'itatine iheze ni ekipe nayo nyene idodora cyane igashika quart de finale huitième de finale rero harageze ko bakomve kukaraba na squad bafise barafise aba Dumfries ba Di Marco nabakinyi bamaze kuba bafatisha hariya bamaze kuba bamenyerana ukacuraba n'umumenyereza bafise novuga ko ni ibintu ubona ko ni ekipe nayo nyene itegerezwa gutanga ama challenge hariya mwiri higana ku mwanya w'umunani ni ekipe zibiri bya nabuze ukuntu nshobora kuzitandukanya ariko Borussia Dortmund ndabona ko hariyo akantu ifise gasumbya ka Atalanta nayikwishiramwo bivanye na je ifise n'uwo mumenyereza Gasperini tukaraba n'ukuntu yakinishije muri Super Coupe nari kuza nkayishiramwo rero mugabo Atalanta yego urazi ekipe wewe wirengagije Bayern Atletico Madrid urumva uri kuzana za Atalanta kwi Atalanta no vanze ni cyiyumviro cyawe muga kiratangaje ariko yego muga ni mugabo kiranangaje super half urazi gituma ico ndabikuye raba ekipe byahuye ubwa mbere ni Atalanta yaja itsinda ekipe yari imaze championa yose idatsinda Bayern Leverkusen sinibaza ko ishobora kuza igatena n'igice ca mbere imbere ya Real Madrid itaratsindwa n'igitsinda kandi ugerageje kuraba ama occasion yaronse n'abakinyi bafise aho sinashimye kuzana ibijanye na experience naravye karite zabo bakinyi bafise ukaraba n'uwo mumenyereza bafise ukuntu ashobora kubakinisha nabonye ko ari ekipe ishobora gutanga akazi ugenda urarebe no muri championnat ni ekipe iri kigorana cyane kuza gukura kamanota atatu byoroshe nico gituma naje nkayishiramo nashizemo kandi na Borussia Dortmund twibuke ko nayo yabaye finalist si ekipe yo kuziga ukaraba aba bakinyi nabonye uyu musatirizi wa Stuttgart Girassi yagiye muri ntuze Borussia Dortmund ukaraba baba Adeyemi ba Maren n'abakinyi beza cyane ukaraba n'uwo mumenyereza bafise n'umumenyereza nawe ubona ko ariko asa n'utanga challenge ku rundi ruhande rero kubganje ndabona ko nizo ekipe ku ruhande rw'iwanje bon nanje mwambwiye zine reka nongere ko zijya zine nari navuze Real Madrid mvuga Manchester City mvuga Bayern Dominique Barcelona kikinyumviriza zine zindi zikurikiye kuri izi jewe hari yongera ko ekipe ya Paris Saint-Germain ekipe ya Arsenal ekipe ya Liverpool hasigaye ekipe imwe na Atletico Madrid kudashizemwe nawe Bayern nayigize ya gatatu utwo twa Borussia Dortmund twa Atalanta utwo genda tubona mu bwana nta nubwo bwoza imbere ya Aston Villa kuri je ba ikintu nabonye twetwo turagira kandi ni ikintu ciza seno nu ego ariko kandi nsaba abantu bari kuri YouTube nabo nyene bagende batubwire bagende bandike izabo umwe nawe nyavuge zine agira ziri favorite na zine zishobora kurangiza muri zijya munani zizorangiza ari za mbere namwebwe mu bidukorere hari super half nababwire ko bashobora no kwandika twamaje gushika kuri Buca TV kuri ya nimero dusabe Hafsa ayiduhe hajya kuri ekra bariko bakurikirana baca bayibona bagende batwandikira izo message nuko rero Champions League iragarutse rero kiki mu buryo bushaka yive twebwe two tuvuga selon nous
tukavuga ama ekipe akomakomeye buryo ikintu Novance yavuze ni ikintu gikuze kudutangaza urashobora kuza ukavuga ngo twavuze za Real twavuze za Bayern ni kenshi tumaze kubona muri Champions League hariho nk'ama ekipe nk'abiri canka atatu akomeye agenda uko muri mu phase de poule oya ivyo no bitegekanya ayo n'amasurprise aba ariko haro n'ama ekipe aza ushobora kubona ati nubwo atari ekipe ikomeye bintangaje no vuze Atalanta kuko Atalanta yagize yatwaye Europa League igikombe itsinda Leverkusen byumvikana ndavuga nti iyo nayo nirashobora kuza nubwo tutayibona ikaza iri muri izo munani zoba zoshaka kugira ikintu gikomeye kubera igituma urazi ikindi kintu mbona ko izi ekipe zizohana akazi kanini cyane ubu nta ekipe izova hariya ngo igiye gukina Europa League icyo gituma ni zizoba ari match zo gufa no gukira kiki yigeze kuvuga ikintu ati no kuvuga bya bintu bya experience je mbona komeye ngahubwo na kandi ga champion kuko azoba ari match umunani ni match umunani udasubira guhura n'uwo mwahuye ni match imwe iyindi ukakira nukuvuga nta ekipe muzohura kabiri bivuze ko ni ekipe yose uza kwigurukino kurukino bitandukanye nuko kare twaba dufise zine ukavuga ati ijya twarakinye ubwa mbere nanaririwa ubwa kabiri ndashobora gukosorera ngaha nico gituma mbona ko bigoye nuko rero nico gituma Novance abona ko bigoye